nimuhorane umukama. Ibyo dusoma mu njiri nyeranda nk'uko yanditse Yohani. Muri irya minsi abayahudi bariko barigenza Yezu ngo ntiyubaha isabato, niko kubishura ati data ntasiba gukora na jewe nyene ndakora. Noneho abayahudi barushizaho kumugenza ngo bamwice, kuko atarenga isabato gusa yiyita kandi Imana se wiwe bwite, yinganisha atyo n'Imana. Yezu rero arabishura ati nukuri nukuri ndabibabwiye, mwana kubwiwe ntaco akora atari ico abona data akora, na mwana akagikora. Nuko data akunda mwana kandi aramwereka ibyo wenyene akora, byongeye azomwereka ibikorwa biruta ivyo, maze mutangare. Nk'uko data azura abapfuye akababeshaho, niko na mwana aha ubuzima abo yishakiye. Kuko data atari we acira urubanza rwose ruriho, urubanza rwose yaramushinze mwana ngo bose bubahe mwana uko bubaha data. Utubaha mwana ntiyubaha data naho nyene. Nukuri nukuri ndabibabwiye, uwumva ijambo ryanje akongera akemera uwo yatumye, afise ubuzima budahera, bitaye ko nta ntahe aremekwa, ava nyabuna mu kuzimu akaja mu buzima. Nukuri nukuri ndabibabwiye, haza kuza igihe mbere no gushikashashitse aho abapfuye bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abaryumvise babe bazima. Kuko kurya data ari muzima muri we nyene, niko yahaye mwana kugira ngo ubuzima muri we nyene, byongeye amuhaye intahe kuko ari umwana w'umuntu. Ntibibatangaze, erega igihe kiraje aho mwumva bose bazozuka, bazokumva ijwi ryiwe, maze bazivemwo. Abakora neza bazukire ubuzima, nabo abakora nabi bazukire urubanza rubica. Jewe ntaco nshobora kugira ku bwanje, ca urubanza nk'uko ndagumvise, vyongeye urubanza nca ruratunganye, kuko ntakora ico nishakiye, nkurikiza ariho ico wantumye ashaka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanye, turi mu gihe c'ikarema, igihe ceranda, igihe ciza nkuko Pawulo agerageza kubitubwira mu ibaruwa ryiwe, igihe kiroranye, igihe cuzuye. Nguyu rero bavukanye, igihe umukama twibutsa ubunywanyi dufitaniye nawe. Ikarema bavukanye ni iminsi 40 itwibutsa ngo twinjire neza mu ntimatima z'ubuzima bwacu, turabe ubunywanyi dufitaniye n'Imana, turabe aho bitagenze neza, turabe aho twasamaye, turabe aho bidatomoye neza, ngo dusubire duhaguruke twinjire muri ubwo bunywanyi dufitaniye n'Imana. Inkuru nziza ya Yohani iragerageza kutwinjiza muri urwo rukundo dufitaniye, muri ubwo bunywanyi dufitaniye n'Imana, kuko Kristo mu rukundo data dufitiye yemeye guca bugufi akamanuka
akaza ku isi ngo atumenyeshe urukundo data dukunda, hama Yezu atudugane muri urwo rukundo, adusangize akanyamuneza na data, hama natwe twinjire mu bunywanyi dufitaniye na bene wacu, ngo tugume dukundana kuko urwo rukundo tuba turuvomye mu Mana. Ikarema rero bavuka nico gihe kidutuma tugaruka muri twebwe tukaraba ubwo bunywanyi dufitaniye n'Imana ko bumeze neza, ko butomoye, ngo dushobore kugira ubunywanyi dufitaniye na bene wacu. Tutari kumwe n'Imana bavukanyi, ubunywanyi bwacu budatomoye dufitaniye n'Imana, ibyo twita ubunywanyi dufitaniye na bene wacu aba ari ukwirondera canke hari ibindi tuba turiko turarondera. Kuko ubwo rukundo bavukanye dukundana, dukunda ibyo dukora, dukunda ibyo tubayemo, turuvoma mu Mana. Imana yaje kubana natwe igaca bugufi ikigira umuntu muri Yezu Kristo, akatwibutsa urukundo data dukunda. Yezu nawe amaze kuvyagira mu buzima bwacu, akatwereka urwo rukundo rwuzuye data dufitaniye, akatuduza tukava muri kamere y'umubiri tukaduga muri kamere y'abana b'Imana, ngo dushobore gukundana nk'abana bo mu nzu, nk'abana basangiye data, hama ngo dushobore kuba mu byo dukora, mu byo tuvuga byose turi muri ubwo bunywanyi bwuzuye. Naha rero bavukanyi aba Bayahudi batangura kwitoza utunyoni, bakavuga ko Yezu akora ikizira ku isabato, hama babwira ko ari umwana w'Imana, akavuga ati aho hoho ararengeje. Bavukanyi wamaze kwinjira mu bunywanyi bw'Imana aragira yandi maso, aragira yandi maso arabisha bene wabo, kuko muri we Imana ibiri muri we, hama urwo rukundo rw'Imana ruba ari muri we atuma akunda abandi, n'ibyo akora byose n'ibyo abayemo akabikorana urukundo rwuzuye. Ahandi atamana ufise utangura kwitoza utunyoni ati ni nk'aka kazi ka misi yose kararwisha. Uwo muhuye ugasanga umubona nk'akabi kose, ariko uwamaze kuja mu bunywanyi afitaniye n'Imana arumva ko nawe abibayemo kubw'urukundo rw'Imana, akabona amagara make yiwe, akumva ko mu kubw'imbabazi Imana imuhezagira, akumva ko ubwo Imana yamushyize iruhande ibyo arimwo byose ategerezwa nawe kubikora mu rukundo rwuzuye. Naha rero Yezu atubwira ati data arakora, nico gituma nkuko data akora na mwana ategerezwa gukora, akerekana ubwo bunywanyi rero bafitaniye mwana na data, ngo natwe atwereke ubunywanyi dufitaniye na bene wacu n'ibyo tubayemo byose. Nkuko data atanga ubuzima, niko na mwana atanga ubuzima. Nkuko natwe turonka ubuzima mu Mana, niko n'urukundo Imana idukunda natwe aho tubaye, mu bo tugendera, aho turimo, koko dutanga ubuzima iminsi yose. Umukama ntacu urubanza, nkuko natwe muri ubwo bunywanyi Umukama tugirira imbabazi, bidakwiye ko duca urubanza ducira bene wacu, ariko twobengenga nkuko natwe Imana itwengenga. Nkuko data, nkuko mwana yumva amajambo ya data, mu byo akora byose akamurirwa n'umuco wa data, nkuko ubwo bunywanyi bwuzuye, nuko natwe rero bavukanyi muri ubwo rukundo dukundana n'Imana, muri ubwo rukundo twaronse mu Mana, bituma dukunda bene wacu mu kubumviriza, mu magara make yabo, mu kubengenga, ngo turonke ico tuma baba bazima mu byo dukora, ngo dutange ubuzima mu kumviriza abo Umukama yashyize iruhande yacu. Naha rero bavukanyi tugerageza tukaraba ubunywanyi dufitaniye n'Imana. Igihe cy'ikarema ni igihe umwe wese yinjira mu buzima bwiwiwe agafata iyindi ntumbero nshasha, akumva ko Imana ari munyembabazi, ko ari munyakigongwe, namba Imana imuhezagiye ni kubwera ubuntu bwayo, si kubw'inguvu ziwe. Tukumva ko nkuko Imana yamana imbabazi iminsi yose mu buzima bwayo, nkuko natwe twokwamana imbabazi mu kurekurira bene wacu tutabaharuriye nkuko Imana itaduharurira. Nkuko amajambo y'Imana aguma muri mwana, nuko natwe amajambo y'Imana yaguma muri twebwe, ngo tugume tumurikira bene wacu mu kubaha ubuzima. Naha rero igisomwa ca mbere bavukanyi kitwereka ko Umukama iyo twaciye bugufi, iyo twabonye ko ubunywanyi dufitanye n'Imana butameze neza, budatomoye, tugaca bugufi, tukavuga ati Imana yanje ngirira ikigongwe, Umukama aza yiruka
akakuvyura akagukura aho urambaraye akagusubiza ubuzima kuko ufise agaciro mu maso y'Imana. Tugire Kristo kuko dufise agaciro mu maso y'Imana. Icyo Mukama ashaka abavukanye mu gice karema nuko duca bugufi tukabona amagara make yacu tukumva ko dukwiye gusaba imbabazi Mukama akadutyorora akaza ariruka akatwuhagira akatugira beza ngo turonse ibyo byose dukeneye mu buzima bwacu. Naha rero Izaya aheza avuga ati nk'uko umubyeyi adashobora kwibagira umwana ari ku bibero nuko nawe Mukama adashobora kutwibagira igihe twaciye bugufi tukamusaba ngo adukize igicumuro cacu. Twinjire mu ntimatima z'ubuzima bwacu bavukanye, duce bugufi, turabe aho urwo rukundo rw'Imana rutagaragaye mu buzima bwacu, turabe aho ubwo bunywanyi dufitaniye n'Imana twabufashe mu nyenegwe canke twabuyoreye ibindi byose bitari byo, ngo dusabe Mukama twoze ngo dushobore kugira ubunywanyi bwizwa na bene wacu mu byo turimwo byose no mu byo dukora byose. Tubandane twisabira muri no kanyiranda y'imisa, Mukama tugirire neza, hama twame twumva ijwi ry'Umukama. Amen.